je nahuye n'umuhungu so umuhungu twahuye nenge gufatisha muri studio nenge gufatisha muri studio umuhungu turahura arandamutsa nyene turaganira kujya kuntu uriya umuntu muri studio mukavugana ibintu nyene byo bisanzwe nyene hama mu nyuma nagiye kwiga ahantu yiga casanga turigana mu ishuri bon yatushaka kubyumva erega hari abakobwa ngaha bapfiriye abahungu ariko byatunaniye kwiba je nawe mubwiye rero je nawe mubwiye namubwiye ko ndamukunda kandi ndamukeneye nk'umukunzi wanje. Hello la famille, nizere ko mumeze neza cyane. Ku ruhande rwanje meze neza, imbere ya kamera twizeye ko meze neza, no taramubaza inyuma ya kamera mumeze neza. Nyishuri baraze kunyishura turi mu kiganiro Let's Vibe, muri kumwe na Ashke sigira neza imbere ya kamera aratwidondora. Hama guys, sije no musi abakobwa gusa n'abahungu barimo, abakobwa n'abahungu mwese mfata agatebe mwumvirize tuvugana inkuru cyane. Je ndaza kubabwira sije siza kuvuga kuno munsi. Rero umwe muri commentaire kumva ikintu kiza kumukorako akivuge muri commentaire turakwakiriye. Murakoze cyane. Hama ku mazina nitwa Doriane Niteka. Nibaza ko ari ivyo nta kandi nyene nta yindi presentation uvuga oya je sanzwe ndi umunyeshure niga mu universite okay. No musi rero mu kiganiro cy'uno munsi murumva n'ingufu nzananye turatera ubwoba. No musi tugiye tuvuge kijanye n'aba crush asha ndazi presque nk'aba jeune benshi yo ico kintu kiramaze kubabako, kiretse nyene abadashobora kubitahura canke abadashobora kubisigura akavuga ati ntibasi badatahura ico arico. Imbere umuntu yari imbere ya kamera gatumubaze araza kutwishura kuco ataza gushobora kutwishurako, turaza gufashanya bukebuke. Wowe ku ruhande rwawe usigura gute umucrush? jewe umucrush ko ndabisigura ni kurya uba wakunze umuntu ukamukunda, nk'ubu je ndi umukobwa nkakunda umuhungu ariko nkatinya kubimubwira kubera wewe ntazi ko nkunda. Kwanza turabizi neza yuko abakobwa twanka kuvuga yuko dukunda abahungu. Rero umucrush aba ari uwo muntu ukunda ariko atavyazi atabwo mukundana. Ngerageje kunganira baravuga ati basi umucrush n'umuntu ukunda basi ni au premier regard, no kuvuga ubwo nyene ibintu bishika par hasard. Dufate nk'ubu murahuriye n'umuntu ukamubona gusa ugatumukunda, ariko rero kibatatse ko yaki urashobora kubona umuntu ubwo nyene ukamukunda ariko ugasanga nawe ntigeze nakubona. Niyo ngorane rero igira abantu nyene bagize crush, kandi ndibaza benshi baragize aba crush. Toma kubaza kuki usanga abantu benshi bakunda kugira crush abantu batazi, kandi n'abantu nabo bantu basi bagiriye crush batabazi, batanabizi, batazi n'ingene vyagenze. Ubaza kari kubera iki? Je nk'ico kintu ko sinobivuga ko vyinshi kuko sinumva basi je amapa sinovuga ko nagiriye, bishobora kuba vyarambaye sinagiriye crush umuntu ntazi cyangwa ngo mbone umuntu rimwe ngo sha ndamukunda. Ego basi washobora kwapressa ujya umuntu ukamubona ugashuvuga ati ujya muntu vraiment ni mwiza, nubwo yo propose noca ndavyemera. Me gusa kwera aho muranyunganira kuko sinumva ukuntu basi wo girira crush umuntu utazi cyangwa umubonye ubunyine. Birashika kandi abenshi bamaze kubivuga ko ahubwo wowe biri different. Gusa abenshi bamavuga ati n'umuntu babonye nyene ubwo nyene ugaca umukunda kandi utanamuzi kandi nawe natanakuzi, ariko ivyo ntibiba vyitwa urukundo. Erega cari ikibazo n'ubundi gikurikira. Urana gucrushinga umuntu no kumukunda biratandukanye.
basi gucrashinga umuntu ni nko kumwapresya nobwa wewe basi wewe gucrashinga umuntu no kumukunda vy'ukuri ubitandukaniriza gucrashinga umuntu ni kwapresya umuntu bivanye n'ukugenda umubona canke ivyo umubonamwo nubwo utoba umuzi mugabo apparence yiwe yonyene igatuma umukunda ugira affection kuriwe. Bon, nizihe ngaruka umuntu agira nko gucrashinga umuntu atakuzi kandi nawe utamuzi? Harimo consequence. Ingaruka ya mbere nuko uwo muntu nubwo uba umukunda uba umugirira crush basi naco biba bimaze kuko deja ntabakuzi ntimuba muzinanye. Rero urumva ahambere kwanza ubanza kubabara kubera ikirya muntu ni muzinanye. Ikindi naco novuga uwo muntu kenshi nubuzi basi comportement ziwe ko basi ushobora no kumwigira basi mukanavugana ko kenshi bashobora gusanga abantu umuntu mwapresya mugabo we ugasanga ntashaka ko kwikoza usanga rero navyo nyine urabibabariye. Bon, umuntu urashaka kumucrashinga umwanya munini dufate n'umwaka ugahera hoho naho ingaruka zibarizi Vyuzi good. Basi urabona umuntu ariko je sinzi je ntibirashikira kora gucrashinga umuntu ugasanga bibaye nka byarinze biteba ukwetse. Rero umuntu birashaka kumara igihe kinini kandi tarabimubwira umwaka wose gaheruka guma ubabarira mu mutima atanakubuza. Mugabo aha bari umugenzi wawe. Erega urabona umuntu wanize umucrashinga uragira uko ushoboye kose kugira basi munavugana. Mwamutazi nanye muramenyana. Ivyo birashika megusa biva kuri twebwe nyine. Kuko umuntu umukunze natwe gabakobwa turatinya deja. Urumva ntushaka kugenda kumubwira ngo ndagukunda ngo shaka dukundane. Oya. Ivyo rero bituma cagiguma ciyongera. Ubwo umukunda kandi ataca azokumarira. Urumva ugumurindiriye ati basi nanje basi upfumubishira mu bikorwa. Ati basi nanje nzorabe uko azonanda basi azoze basaba ari abimpropose. Megusa ugasanga umungu nawe navyo yitaye. Rero muri ico gihe rero urumva ko buri kurababara kandi umwanya muremure n'umwaka urashobora guhera canke imyaka 5 yose irahera umubona uko nyene ataca kumari. Okay. Bon, wewe wibaza ko kugira crush umuntu bifise ikintu kibitera? Ikibitera kirashobora kuba gihari gusa nibaza ko kiri mu mutima w'umuntu. Kuko sinosigura ngo ni iki ko iyo ari ikintu basi ushobora kubona uvuga ati iki kintu kirahari basi n'umuntu yonacirinda kugira ntaze kwitera ibibazo agira ama stress y'ubusa kandi azi ko umuntu adashobora kumukunda canke bizomugora kumubwira ko amukunda. Wowe wibaza ko dufate umuntu urashaka kumucrashinga mu nyuma mugakundana mbere mukanagirana mariage birashoboka? Birashoboka. Bigenze gute? Birashoboka nyine umuntu arashobora kumukunda ukamucrashingira hama bivanye nuko wewe umufata canke ibiganiro mugiriranira nawe nagashobora kugukundira hama bishitse rero wowe ugatinyuka canke wowe agatinyuka akabivuga mugakundana hama Imana ibihezagiye nawe mukagirana mariage. Jazi ikibazo fise ayenshi baravuga je nakubwiye ati ngira n'uwo muntu nano mugira crush ntikorenza n'ukwezi. Wana nk'ubu umuntu wamugiriye crush nyene urumva ko muri ico gihe uba umushuhiye wamuvugana ibiki nyene ugaca usanga wa crush wawe nawe yaciye agukunda. Rero naje igihe giheze bikaba biheze nawe agaca aza kukurondera nawe ugaca umwankira. Wowe muri ico gihe wowe wumva ivyo bintu wabisigura gute? Ivyo birabaho vraiment ivyo birabaho gusa je nibaza ko ari ukuntu abantu dutandukanye kuko wowe ushobora kugira crush y'ukwezi kumwe mugabo nawe ngira biravana n'umuntu uba wa crushingi kuko sinumva ukuntu uba wakunze umuntu hama hahera igihe nk'ukwezi canke amezi 2 ugaca uvuga ngo ndamwase canke ega si kumwanka basi ucugabanya vitesse.
ariko ivyo navyo biba vyavuye hariho impamvu yoba yabikoze oya none wombwira ko bivahe ivyo nyene birabaho jewe sinumva ko nobisigura wewe crush wawe wobimubwira ko umukunda canke ntavyomubwiye jewe nobimubwiye vyarabaye vyarabaye vyagenze gute tucishizeko gatoya tucishizeko navyo dukupa bandanye tubwire ngene vyagenze urumva mu bisanzwe mushaka ndabatera inkuru y'ukene vyagenze asha kuva ku ntango okay kada bacire ku mayange rero je nahuye n'umuhungu so umuhungu twahuye nangiye gufatisha muri studio nangiye gufatisha muri studio uwo muhungu turahura arandamutsa nyene turaganira kujya kuntu uriya umuntu muri studio mukavugana ibintu nyene vyo bisanzwe nyene hama mu nyuma nagiye kwiga ahantu yiga casanga turigana mu ishuri abo aba rero kuri vyagiye kugenda rero umuhungu twarabaye abagenzi ba cane bimwe bita aba besto abatubaze kuba aba besto gusa jewe ukuntu vyagenze umuhungu yarampropoje ndamwankira kuko nawe yarafise umukunzi uwo bakundanye kandi ndamuzi deja yari n'umugenzi wiwanje wowe umva yari umuhehesi sinovuga ngo yari umuhehesi urashobora gukunda umuntu urashobora nk'uko wavuze ati umuntu ashobora kumurambirwa sivyo ushobora gusanga nawe yarakundanye n'umukobwa hama akamurambirwa kandi ntitwa tuzi icabitewe hama agaca avuga ati reka nanje ndondere uwundi dukundana me gusa jewe nariyumviriye gukundana nawe kandi nawe afise uwundi bakundanye kandi deja uwo mvuga ari n'umugenzi wiwanje bati wapi kweri nubwo umuhungu ndamukunda canke ndamwemera ivyo bintu ntavyo nokora hama turabaho ko nyene turi abagenzi aba mu nyuma rero ivyagiye kubandanya umuhungu oya nibisanzwe reka inkuru yatanguye tuhava tuyikata umuhungu rero icagiye kuba nanje narakundanye nkundanye rero nk'uko rero ari umugenzi wiwanje ndamusaba ati mperekeza ahantu nawe ntiyarinze kumbaza ati hehe canke iki yaramperekeje hama amaze kumperekeza ca turagenda gusa je sinamubwiye aho tugiye ariko mu nyuma yagiye kuvyumva yuko nagiye kuramutsa umusheri wanje hama umuhungu biramubabaza bimaze kumubabaza rero kwa kuntu twaba tuganira yaba ama message yaba iki vyose arabihagarika bandanya nibisanzwe inyuma ya kamera guhatugora bakeneye kumva ibindi atari ivyo umuntu ariko amarero vyagiye kubandanya rero umuhungu urumva ko twashaye tureka kuvugana ko twaba tuvugana nyene arandakarira nyene rero nanje uko niko nagiye kwisanga ndamukunda mu buryo ntazi kuko kariho basi urumva naramwapresiya gusa mugabo mu nyuma naramukunze kuko deja amaze gukata ibiganiro vy'iwanje nawe narabona ko ari ikintu mbuzi hama rero mu nyuma ndiyumvira ndavuga ati sinovyigumizamwo kandi umuntu wita umubesto muba muzinanye basi uba wumva umengo uramutinyuka umengo basi nta kintu woreka kumubwira hama ndagije nawe ndabimubwira rero niwe watanguye kubimubwira oya urumva ko niwe yatanga kubibwira ndavyanga hama mu nyuma amaze gukata ikiganiro ciwanje nawe ca ndabona ko hari ikintu mbuzi wabimubwiye muhe naramwandikiye aba duhuye arabimbaza ndabimwishura umubwira gute oya tushaka kuvyumva erega hariyo abakobwa ngaha bapfiriye abahungu ariko vyatunaniye kubibabwira je nabimubwiye rero namubwiye ko ndamukunda kandi ndamukeneye nk'umukunzi wanje
oya mu buhe buryo tubwira ati dufate nk'ubuje ngahandi imbere yawe niwe wabimubwiye gute? oya ntabwo twako turaraba dabre wari kuraba ku ruhande amasoni y'abakobwa none reka umuntu atagira amasoni ntabagira indero mu nyuma byavuye bigenda gute? mu nyuma nyene byaramugoye ngira kuvyakira kuko yarambajije ibibazo byinshi bijanye n'ivyo ariko mu nyuma byarangiye bibaye bukundanye. ego hama ubu naho bimeze gute? kubega atavyivuga guys ariko aradukurikirana murabona ngene yase kubivuga ngo nashaka kutubanda oya bashaje nayibateye naho nyene igerera ibindi oya dushaka kumva ko suite muzoyimbaze mu rega twabajije urukundo bimeze nka sezo sivyo sezo kandi nisokera umunsi umwe rero ivyo sishaka kubivuga twabajije eratse kibazo twabajije ati none crush arashobora kuvamo urukundo mu nyuma akavamo n'umugabo? birakunda. none we bigeze kure none ngo ushaka kugira ko yabaye umugabo wanje atarage ati kibazo kenshi bakamera je ikivuge nta kibazo uracishura yego je ndacishura ashaka kandi wishura igishuye bambajije bati uwo mu crush wawe mwararyamanye? oya ntabwo twaryamanye barasa kuvyemera. none kubera mwibaze yuko umuntu umukunda canke umugira crush ari ngombwa ko muryamana? ni igihe manuro wotanga ku bakobwa bafise aba crush no kuvuga bafise abahungu bakunze ariko batinye kubibabwira? Jewe ico no hanura abakobwa bafise abahungu bakunze ariko bagatinya kubibabwira nuko batovyigumizamo mbega gusa twibuke ko n'umuhungu urashobora kumukunda ugasanga we ntiyagukunze sigaho ko niwagenda kubimubwira uzomaramara wongera umaramara rero jewe ntimuzogishinge kuko jewe agiye kubibwira umuntu yankunze aha rero ico nashaka guhanura wowe umukobwa uriko uranyumviriza canke kurandaba uzobanze kwanza utohoze urabe basi ko umuhungu yoba agufitiye n'agasantima na gato hama usanze gufitiye santima basi ho basi urashobora kugira ko haje kuja kubimubwira ariko niwabone yuko atakintu kizovamwo vraiment no kurashaka wirekera nta kamaro nta n'ikintu bizokumarira vraiment uzoguma wibabariza umutima ahubwo ico no guhanura no guca urondera undi muhungu mukundana kugira mukwibagiza aba turagushimiye cyane ku mwanya wawe ku mavi yawe ku mpanuro utanze nuko aranyibukije guys no ku nkuru yaduteye. ndashimiye cyane abariko baradukurikirana twari mu kiganiro Vibe ndibaza mwumvise byinshi kubijanye n'abantu bakrashinga abantu guys wumva udashoboye kubimubwira uzomwikuremo canke ubandanye urugendo wadaye n'ibindi kubatinya bazoze kubaza akeneye nimero ziwe turatubaha inbox kugira ababwire ingene byagenze kugira atinyuke kubibabwira. turabashimiye cyane mwakumwe na Ashke Sigira neza tubibutsa ku batarakora subscribe ni Wagos TV kuma platform yose.